paruwase yacu uko natwe dufise umubano muri paruwase nyene mwese bavukanyi ba Kristo muri paruwase ya Magarama n'abashitsi banyu tugire Kristo Imana so mukama wacu Yesu Kristo ni heza gikwe iyo Mana ni heza gikwe nyene kuko yama yaturinze twebwe Abarundi ikatugirira neza none nanje mfise akanyamuneza ubwa mbere ko kubaramutsa naho twaherukana hariho abatari bahari hanyuma kandi nongere ndabipfurize n'umunsi mukuru mwiza w'isakramento ryeranda reka mfate n'akanya nyene kandi ndabashimire mwebwe ba Kristo bavukanyi kubera igisabisho cyanyu kirashikira Imana ikatuzigama murabona ivyo dusavye Imana iraduha akavura keza ikaduha n'akazuba ikadukomeza ikaduha amahoro none rero nagira nsabe tuyikomera amashi mu kwikengurukira shimire n'aba basaseredoti iyo muriko muraheze nk'ukayimisa ntimutwibagira mwa muriko muradusabira kandi igisabisho cyanyu Imana iracumva kuko irarinda umuryango wacu none rero nsubire ndabasabe mubandanye mukomeze tugume dusaba iyo Mana kugira ngo ivyo twipfuriza Uburundi tuze tubishikeko kandi tudatevye cyane rero mwese ndabipfurije kuroranirwa Imana ibahezagire